bivuze ngo uno munsi bijya Samiri gwarasemera avuga ati mwebwe mu bakinyi ba filme nta rukundo ruhari ati yababo bafanira Vine ba Abel bandati nta kintu gihari nta ruhari nta rukundo ruhari none kereka ndakubaze Magic ifite ibihumbi 100 birenga by'aba subscribers sivyo Manera iracari kuri sisi sivyo mugabo jewe ndasa abantu no kuri wanje nkashiri waje namwe murasa abantu kuri wanje mukazani wanje okay uko nabiziga siko nabisanze nkaca nibuka ko hariho umuntu twigeze gukorana ibintu ndamubwiye ati link yanje shira muri community akampereza mu kirere atigeze ambwira ikintu na kimwe ariko nkaca mbona ujya mbwije ukuri urumva noca magaciro we yambwije ukuri wewe basi avuga ati Genera nta mpamvu yo kumubesha ndamubwiza ukuri nk'umuntu turi kumwe abizi kandi narabikunze Yes nkundira ndakuramutse inongera ndaguhikaze kuri Magic Channel ndabwira ko ari mugano wa Kent umugano w'Imana umugano w'umwete umugano w'abantu nuko another day another vibe ndabwira ko no musi vibe yacu yaduteruye neza na neza itugarukanira Nela baramuzi ni Manera film aho nako numwe mu bigeme amazi imisi bariko barabica bigacika nuko ndakwakira cyane Nela murakoze cyane ke semuto idasanzwe no musi ubaje umengo ufise amasoni umengo ndarusha niriwe ndiruka mu bintu byinshi ariko akazuba ntikari gahari hari klima nziza klima itesa mu mwanya hari uruzuba rwinshi nuko Nela iyo wavuze wa Mungu mwiranda canke umunsi wo kuja guhimbaza Imana hajya kuri Nela wewe yumviki numunsi wo kuja gushima Imana ko yatuzigamye iyo misi yose yahetse indwi yose hajya Nela wewe urayibuka kuja gusenga mu ndwi hagati si kenshi simbeje nuko Nela tumaze iminsi tubona hari bamwe benshi bagumye banabivuga tuza kubona rero biciye ku rubuga rwawe abone essence mabaza ati Nela rinza shira kikintu abafise ikintu kelkonka ashaka gushikiriza ari mu kuvuga twarabonye wandika ati ino ngeso iri kiraza cyane cyane mu ba prophet n'aba apotre ati mutayihevye Imana nyakuri muzohura nayo ati nabo bakobwa babishinga bamenye ko akari nyuma gahinda bashaka kumenya ni muri vya bindi nyene tumaze imisi tubona ko bavuga ko abapotre bamwe bariko barigira abavugisha ugasanga ni systeme kugira bironkere izindi profit bice mu jambo ry'Imana rero jewe ibintu by'abakozi b'Imana sinkunda kubiteba ko cyane kubera ndi mu bantu bakomerekejwe n'abakozi b'Imana kandi apana ngo by'inkuru ngo by'iki oya nico gituma umukozi w'Imana ndamwubaha kandi ndamutinya nibaza ko nzobaha intahe yantukwiriye bakunze ba Magic muravyumva ko avuga ikintu afise impamvu n'igituma nakubwiye ati yarakomerekeje mbashaka kumenya uravuze ati baragukomerekeje hajye biba byoroshe ko umuntu akomerekeye mu rushengero vyoroha ko agaruka cyane jewe byaranyoroheye narigeze kumara 6 mois ntasenga sivyo amezi 6 ego je narigeze kumara amezi 6 ntasenga kandi byantwaye igihe kirekire kugira ngo nsubire mu rusengero kubera ko ngiye muri eglise nabona umengo mu pasteur ndiko ndamubonamwo babandi ego rero hari abakozi b'Imana koko buzuye mwemu yera n'abandi bakozi b'Imana vraiment ubona yuko ijambo ry'Imana baritwara ukudakwiye yego hari bamwe bace baravuga bati kumbure Nela ashobora kuba afise ihangiro ryo gushobora kwandika ireresi rigomba gusa canke rivuga kuri abo bantu cyo babimeze gute naho oya nta reresi ngomba kwandika rijanye n'ivyo bintu ntari hari urumva ni ivyo bintu nyene vyambaye ko nivyo bihe bitoroshe nabayemwo ariko nta reresi ari naho nyene nivyo niyo vyanashika ni sawa naho nyene ukazobavuga ukazobabwira nuko mbashaka kumenya Nela
urabona ko umenga hari ukuntu wasa n'uri karavugira cyangwa wasa n'uri karavuga tumaze imisi tubona bamwe mu bigeme bavuga bati baradukomeretse bigatuma tutumva twosubira kuja gusenga hajya n'ivyo birashikana abakobwa bakomereka gusa canke namwe muhora muja kubagerageza ugasanga mubaye intambamye kuri bo reka iyo ntahenze ndayihe abantu intahiramvuye y'ubuzima nabayemo ariko kuri uno mwanya tube turabiretse mugabo ntibavuge ngo tubiretse kugira ngo ngende kubitegura oya jewe nashaka nshobora no kubashingira intahe ndi kumwe n'umuntu azi neza intahe yanje kugira ngo bashobore kuntahura ariko ngerageje kwishura icuvuze hari abakobwa bagerageza abakozi b'Imana hari n'abakozi b'Imana baprovoka abo bakobwa n'imico ibiri nico gituma nakubwiye ni hari abakozi b'Imana bakorera Imana mu kuri n'abandi bakozi b'Imana batukisha izina ry'Imana yego vyari bivuyeho twabonye ko benshi baragize commentaire ku kiganiro cyashoboye guca hano bariko baravuga bati Pasteur Rutayisire wo mu Rwanda aho yavuga ko abagore bari divorce abakobwa badakwiriye kubumviriza niyo ntandaro aho basi bakibona bavuga bati burya bino bintu ugiye kubiraba tusanga n'aba bakobwa aribo akenshi babishira ivyo wari kuravuga burya ntizova dusanga mwe mama mubabeshera ahubwo ari mwe mubabere ibigeragezo jewe reka nzi ndabivuge mu ntahe nzotanga sivyo kubera ko ndagomba kuzotaha intahe y'ubuzima nabayemwo bwo mu rusengero nibaza ko nzobivuga bikwiriye vyimbitse byose nyene ku buryo umva etape par etape bakunze amaji muramubona ndiko ndamuramengagira rire mu kanya ariko ndabizi nera hari ibintu usanga mwebwe nk'abantu baba babazi ndavuga abantu ba muri citegererezo c'abandi iyo babonye uvuze ikintu baba baza ati uno muntu kugira nawe arinda kivuga nuko aba ari ikintu camukomerekeje uno musi uratubwiye ati nzobashingire ntahe sino kwirigwa ndabivuga kumva zuko akanya ni gato abantu b'Imana ndababwiye yuko namufatiranye ahari karavuga mbona umenga agomba kurira ndarushe gose ndarushe nuko mbashaka kumenya rero bimwe mu bikogwa uheruka gushira habona benshi barabishimye ariko hari nabamwe bagarutse bavuga bati wa mukobwa amenyekanye gato none asigaye yishimye abantu baramuronde ntagicitaba ati ntagishaka kuja ahaboneka kubera ikinera kucumenga baciye bamubura kandi ari wa wundi bari bipfuza n'umunsi kumenya canke kubona muri vya bikogwa bindi nakazi kagutwaye canke naho nkababandi ati Shapanda brand guys nibaza yuko jewe apa ibintu byose ndumuntu ariko nimba no koresha umutwe wanje nkavyibuka nta muntu aregeranya nzikira ngo ndeke kumwishura uyo muntu yabivuze shakwa byarabaye rimwe nawe nkuko navuze ko ndumuntu sivyo mugabo jewe nera ndumuntu umuntu wese ndamwishura bivanye n'ikintu nyendikiye kuri WhatsApp canke hano oya hari imbuga ntishura baravyanza ku ma Facebook sinishura WhatsApp ariko unyandikiye ntegerezwe ko kwishura ikibazo cyose umbaza ndakikwishura why kuri WhatsApp ariko wishura cyane kurusha izindi mbuga niho bikorohera canke zijya mbuga zindi ntufise canke nta mwanya uzironkera niho binyorohera yego niho binyorohera uno munsi abariko baradukurikirana basanzwe bazi ko umuntu yagiye muri bijya bikogwa canke umuririmbyi kana akategerezwa kugira imbuga zigiye zitandukanye hari abamaze iminsi bavuga bati mwebwe iyo umaze kugira akazi na iyo umaze kugira ahandi hantu atuca usanga bisigaye bigore essentiellement bagumye bagashira kati nera uwo yaronse mu diaspora ati kuvaho hari n'abamwe bavuze yuko ushobora kuba ufise uwo muzokubakana atari mu gihugu cy'u Burundi ngo niwe ari karaguha amahera no kugira ushobore gucreate base ya Bitege ngo nuko ari we yashiramo umutahe no musi turashaka kutubwiza ukuri abantu baravuga kandi buri muntu wese afise droit yo kuvuga buri kintu cyose yifuza kuri nera
uwumvuga nabi afite uburenganzira Yeah. n'uwumvuga neza ni bose ego nuko ku isabukuru yawe tukurashobora kubona amwe mu mafoto yagumye acana ko cyane aho bavuze bati nguyu wa munyaburaya yaramutayemo umutaye haya mbashaka kumenya uhora uvyakira gute hoho yoba hari ni vy'ukuri kuko haya ngo rukurukuru niyo nkuru nta mukunzi fise nta nuwo ngira ni mirice yego why kubera iki hari benshi bavuga bati iyo umukobwa afite amahera menshi usanga acasigara none ari hayo mahera nawe tubifata uko canke we nuko nkuko bamaze imisi banabivuga ati urashobora kuba ufise mu diaspora iryo foto warayibonye ukuntu bagumye yakwiragiye henshi bakavuga ko ari mu diaspora ariko arakugira neza yo kuri anniversaire yawe ku isabukuru nziza yawe ndashaka kumenya hajya kuri nera we yavyakiriye gute bon narabonye abavuga ngo anniversaire yatwaye amahera ya ibiki gusa ndakubwireke ubuzima bwawe n'ivyagukundira uzubugira ibanga muravyumva ibintu ariko arababwira abakunzi ba Magic kuko jewe ndakubwire dushobora kuba turi kumwe ng'akantu umengo ndi umuntu wawe mugabo mu mutima atabiriyo sivyo jewe anniversaire yanje uko yagenze kose numva atabirenze noyivuga ko kubera ko nubwo nobivuga ariko uno munsi turaha duha umuco abantu hari abantu uca usanga bariko babifata ku rundi ruhande niyo mpamvu twavuze ati ko tukuronse tutegerezwa nari narateguye ko navyo nyene ntegerezwa kuzokurondera tukabikubaza kuko iyo biciye hajya hari abantu badukurikirana abantu bagiye batandukanye hari umuntu aca yimvira ati bwabo ndi nivyo wa mukobwa naho yahora avuga ngo abakobwa ntibarondere ibitama ngo bikorere ivyabo ati nawe yene kumba aramufise ati nubwo binyegeza no musire turashaka wewe uduha umuco nkanera umuco nobaha nuko ubuzima bwanje ari ubwiwanje kandi ubuzima bw'iwanje si ngombwa ndabushire kuri rezo sosiyo kandi nibaza ko ari buri muntu nawe ndabizi niko bimeze oya je barabizi ubundi ko mba ndi umuganwa w'abana nuko urabona ko umenga vyarahera ico vyahinduye kuri wewe wavyakiriye gute iryo foto iri kiracana ko bariko baravyagiriza babona ko bijamwe inguvu nyinshi cyane aho muhira ntaco bakubaza ati bino bintu ko bariko baravuga umuntu neza ukuntu baca ba president rero bakavuga ko ari wo muri Amerika bakwiragiza ifoto yanje igiye ku isabukuru yawe none muhira nagira muhira baba bazi buri kintu erega abantu buriya mu bantu bagupostinga hari ubashaka amakuru arabe yuko aronka amakuru n'amatoya ku kintu yumva hari ushobora guposta kugira ngo aronke kuri ibintu byose ntibishobora kuba byaraguteranije n'abandi bantu bagiye batandukanye binteranya gute jewe ufise uburenganzira bwo gukora buri kintu cyose wifuza umuntu wese ari kuvuga uko ushaka uko agomba uri sure yuko ngaha atari vya bindi abantu bazoca batangura kuvuga ati wa mwigeme nguya nukuri arekuriwe gukora kuvuga buri kintu cyose yifuza nuko mbashaka kumenya rero ireresi inyuma yo kuduha ireresi rishasha hari abace bavuga ati yacupiye ugerageje kuraba umuvuduko w'iyambere yazananye niya kabiri abace bavuga ati yaciye yijajara amasikse yamuboreye nkuko benshi bama bavuga baca bagira ati raba nikimenya amenye ireresi ntiziriko zigenda zingana mbashaka kumenya nikibazo cyahe coba carahabaye wewe wavyakiriye gute mu buzima hari kuronka no kubura kandi muri ivyo bihe byose uba wagerageje gupambana rero nimba ariko vyateguwe nigikije nohindura niwokwa muronka buri munsi niwokwa muri kuronka buri munsi hariho umunsi bizoshika nawe ukabura yego nuko mbashaka kumenya rero uwo uri umwe mu bantu bari bamaze igihe kirekire
muri uno mwuga w'amareresi iyo utanguye ivy'iwawe twagikunze tubona benshi baca bavuga ati na babandi ati hari ubujyaje bugiye butandukanye buba buri muri mwebwe abakinyi b'amareresi ati iyo umwe atanguye ivy'iwiwe bitwa ko bazomushigikira atariko mu nyuma bakaca bamuvako tuvuge ko ari byo vyabaye ireresi ya mbere bari bakigushashaya tu rero babonye ati reka tumutera akagera ireresi ya mbere abafashije kuyigeza kure baraharuye ndabakubwiye uno munsi avugisha ndabaguharurira uno munsi avugisha ukuri nera ntavyiki buriya abantu bagize uruhara muri mwireresi rya mbere canke abantu bagize uruhara kugira ngo Mayara filme itere intambwe nibaza ko baherugwa kuntu ariko barahari ariko muri no filme ya kabiri sur et certain ko ikatubigeza umunsi wokora ibyawe niwo munsi uzomenya ko nera ndi umugenzi canke ntari umugenzi uyo rero ufate ko ari nera uca ufata n'abandi bantu bagukikuje urazi abantu bazokwemerera ubufasha bazoba imvura yabo sivyo n'abantu bazokwemera tangura gukora niho uzobona buri kintu oya Jesse ishobora kurira urazi imaze guca ngaha bigenda uko ku myaka jewe maze nimba ari myinshi nimba ari mike bimaze guca ngaha bigenda uko oya ni kubera ko igihugu cacu reka mvuge ko ari gito siko gisuzugura abanyempano ugiye kubaraba si benshi gose ariko abanyempano mu bisata vyose hamna upendo nta rukundo ruhari kandi twari dukuriye gukundana kugira ngo tugere kure kikintu namanda kivuga ku ma TV yose ndashaka nko munsi uce ku mayangi uvuga ukuri kugira ngo nababandi bari nyuma urabona hari ukuntu nera usanga bino bintu tutariko turabivuga bwabo byajya bugumamo ariko tubivuze barashobora kwikebuka ndashaka uce ku mayangi no munsi ngerageje guca ku mayangi rero nimba nahagaze ku rukundo nimba nakubwiye ati uzomenya urukundo abantu bagukunda tanguye ivy'iwawe hajye ntore kurambaza lancement yanje haraje abantu baranshigikira kandi vraiment barambwiye n'amajambo meza baremera yuko hariho ibintu bimwe bazomfasha sivyo ariko uko nabiziga siko nabisanze sivyo uramaze guhereza linki umuntu wari uzi ko uyo muntu ashobora kuvuga ati nimba nera ntomushira muri communauté ndashobora kumushira kuri stati basi ndayipartage mu magroupe ndayipartage hasi mu magroupe urumva rero uyo muntu nimba adashobora kunshirira kuri stati vyanse ko gushira muri communauté ho muri communauté ntiyoshirayo hariyo umuntu nakunze yambwije ukuri yambwiye ati nera je kugira ndagushira muri communauté umpa amahera uyo muntu vraiment nyene narababaye kuba atanshize muri communauté mugabo kurundi ruhande narabikunze gose kubera iki nukuri yambwije ukuri bugenda kubwireke hakuzohura n'indyajya y'umuntu uzuhure n'umuntu akubwiza ukuri ako nyene twarabonye ungashira kuri statati hako mutubwira ko indyajya imbere y'abantu vugisha ukuri urumva sindiko ndamuvuga izina ariko je naramukundiye inyishu yampaye yambwiye ati nera aho rero shaje nukurumba barire nta vyaguza ati nanakana mushize muri communauté kubera yampaye amahera nkaca nibuka ko hariho umuntu twigeze gukorana ibintu ndamubwiye ati linki yanje shira muri communauté akampereza mu kirere atigeze ambwira ikintu na kimwe ariko nkaca mbona ujya mbwije ukuri urumva noca mpagaciro uwo yambwije ukuri wewe basi avuga ati jenera nta mpamvu yo kumubesha ndamubwiza ukuri nk'umuntu turi kumwe abizi kandi narabikunze vraiment
urumva kuko hagiye niwe agomba gukorera ikintu umuntu uzukimukorere niyo utanagomba gukorera ikintu umuntu uzumubwira ati ikintu ntigikunda ntigishoboka dufate ko bareka kubikora kumva uko ati amafaranga batanga canke ntimuraja hamwe ngo mushobore kumvikana bavuga ati ubu rero igikenewe ko jewe nera kugira bashobore kunshira muri community bansavye amahera nanje uwuzoza nzomusaba amahera canke ni vya bindi muguma mu ivyo bariko bavuga ati n'ubujyajya muracacana inyuma kakabikwemerera mugabo hagera ntabikore urazi kenda kubwire niwubakira ku mahera aho uzogera kubera hariho ibintu bimwe bidasaba amahera hariho ibintu bimwe bidasaba ko ukoresha ingufu z'amahera ahubwo hakora ubumwe sivyo rero wowe niwashira imbere amahera hari uzoyaguha wanashaka menshi mbega wowe niwakenera wa muntu ajya amahera utayafise ke bizogenda gute urumva ko ari ingorane ahubwo ubaka ubucuti n'umuntu sivyo kenti wowe urashobora kumpamagara ufise nka business ukora ukavuga ati nera ngungire publicity we nta mahera no gusaba nubwo nuba ndayagusabye wavuga ati ni bimwe neragombye kugira inzara guhindura umushatsi vuga ati ndamuhayo ariko ari undi muntu baza ko no mukorera uko kubera ko wewe hari biduhuza rero ivyo ke abarundi ntitubishira imbere hariho ikiganiro Sami yakoze avuga kuri Gaposho dukina nurazi kari no muri Manera ariko aravuga ko Gaposho yaciye mu bakinyi bagiye batandukanye bateye imbere bo ngaha mu Burundi ariko Gaposho filme yiwe ngo yagiye kuyiraba nimba ari ku maviews angahe naciye mva muri ico kiganiro ce nibuka umuntu mvuga ati kubera iki abantu dushobora kwifata ke tukiyerekana imbere y'abantu ko turi abantu beza ko turi abantu tuzi gushigikirana kandi mu mitima atabiriyo bivuze ngo uno munsi bijya Sami yiriko arasemera avuga ati mwebwe mu bakinyi ba filme nta rukundo ruhari ati yababo bafanira Vine ba Abel bandati nta kintu gihari nta rukundo ruhari none kereka ndakubatse Magic ifite ibihumbi 100 birenga by'aba subscribers sivyo Manera iracari kuri sisi sivyo mugabo jewe ndasa abantu no kuri wanje nkashiri waje namwe murasa abantu kuri wanje mukazani wanje okay duhagarare kuri Gaposho sivyo dufate ko Gaposho yarakiniye aba star bane bagiye abastari bane bakomakomeye kwa Fani muri Truafa igerezaho sivyo bane muri abo bane bagafata link bakayishira muri community ntiyobura na 1k bagenda kuraba igikorwa ciwe uravyumva rero dukundane twubaka ubumwe niryo terambere rirama bivuze ngo uno munsi wewe nawe uri muri babandi bariko baravuga bati nubwo bavuga ko ngo amareresi ariko aratera imbere nera wariko aravuga ati ubujyaje buracarimo hari ivyo bamwemereye batanabikoze ni bwinshi abataratangura gukora ivy'iwabo ntavyo bamenya igihe gito maze ntango gukora filme yiwanje ndiko ndabona urukundo rwinshi dukundana guys murabona ko narinda mufatiranye akanya katubanye gato ariko aratwemerera aravuze ati azozo gushinga intahe twariko turayaga kuri binabiri yahubona ko aravuze ati neza na neza cyane mu mugwi w'abakinyi b'amareresi ati mugira urukundo mufashanya tapana ko muza muraja imbere y'abantu kwiyemera nera twama twabonye lancement abantu bose bama bavuga ati twemeye ibi hari n'abantu bavuga bati duhora tureka gukora twibaza ko bya bintu bazobishikana mbega nta biragushikira nawe canke nta muntu arakurondera kugira ati je shobora kugufasha iki mugihe numvise ko nakazogufasha kumba atazi ko wa undi yacemera atari karagikora ibintu byo gufasha biragoye
ibintu byo gufasha biragoye nta commentaire nabishira ko ndende nakubwiye nti ariko nubwo uri kuratinya kubivuga turashaka bino bino bintu bivure sindiko ndatinya ke sindiko ndatinya kubera ko jewe nera uburyo mbayemwo n'ubwenge bwanje uko mbayeho je n'ubwenge bwanje rero sishobora gutinya umuntu jewe nera ico ni cambere kubera ko uwo muntu ndiko ndatinya ntazi nera abayeho uko ntazi nera ndarubusa canke ndaramfunguye none gashano gutinya byaje gute twashaka bifashe kuko urabona ko zimwe mu manuro duhora dutanga urabona ko zeze zigafasha urabona ko kujya bahora bagaruka muri commentaire akavuga ati uwo mukobwa yavuze vyiza nanje ibi vyaranshike ni kugira ngo nabandi bari nyuma ejo canke hirya ejo batoyi bacu barashobora kwipfuza kuza canke arashobora kuvuga ati reka nanje nje muri kijya gisata azogenda ati mbega nzokore gute canke buno butumwa turiko turatanga uko biri kose basanzwe babikurikirana abo twavuze nabo tutavuze ubutumwa burabashikira kugira bikebuke jewe ikintu nakubwiye ni cya kindi nyeneke nari nakivuze n'urukundo nta nikindi nuko twokundana ibisigaye no ndiko ndaguhenda kirereke nuko ndavugira ko ni manera twari turi kumwe niwe twari ko turayaga kuri binabiriye ndakubutsa ko hari irerese musimbire muri rabe giwiwe isi n'iminsi mushobore gushika hari mushobore kuriraba niwe twari ko turayaga kuri binabiriya urabona ko aragerageje kuducira ku mayange atubwira na cyane cyane ko hari ukudafashanya hagati y'abakinnyi b'amarese mukundane mufashanye kugira ibintu bizogende neza nuko amajambo atatu mu kurangiza abakunzi ba Magic cyane ndetse n'abakunzi ba Manera bose muri rusange amajambo atatu ya mbere nuko abakunzi ba Magic mwogenda kuri Manera filme muri ibikorwa byanje mugire sabone kugira ngo muzore mubona ibikorwa byanje ijambo rya kabiri no gukomeza mushigikira ingabirano zugwaruka rw'Uburundi mu Burundi hari abantu basingabire nyinshi mugabo turacafise ikibazo c'amahera kigira gatatu norangirizako musengera igihugu cacu murakoze yes ndakubwira ko yari Manera niwe twari ko turayaga twari tumusanze ahantu bavuye mu bikorwa ariko ndakubwira ko nyuma yo kuraba ikiganiro commentaire zanyu zabiduhanura zabidutera intege bireza bikatwubaka ndakubwira ko yari mugano wa Kent mugano w'Imana mugano wa Mwete mugano w'abantu nuko asante sana ciao ciao